N'umunsi tuvuge kuri Dwight Moody dusubire gutangarira ingene Imana ishobora kuba umuntu hasi ikamukoresha ibidasanzwe. Iyo tuvuze Billy Graham, umuntu wese aca yumva le plus grand évangéliste du 20e siècle. Ariko iyo tuvuze Dwight Moody benshi ntibamuzi, ariko nka Billy Graham muri 19e siècle yakoresha ibikorane binini biza abantu barenga 200,000. Yatanguje ibyo bita ama Sunday schools yo hanze yegeranya abana b'abayimmigrant, abana atari abanyamerika, akatangura kubigisha ijambo ry'Imana gushikaho babi bihumbi, haranavuka n'ishengero gushikaho n'umuperezida muri Amerika aza kugenderera ayo ma Sunday schools ya Dwight Moody. Dwight Moody yari umuntu akomeye gose cyane, yagize ibikorane binini byazamwo abakuru harimo n'abaperezida bo muri Amerika. Ariko uwo muntu yitwa Dwight Moody ari umuntu asanzwe cyane. Mu mashure ntiyigeze yiga secondaire, yavukiye mu karere ka Northfield, Massachusetts, hanyuma arambiwe n'ubuzima bwo muri ferme bwa ruguru aza kurondera akazi i Boston ku muonkle wiwe. Aho ne havuye yegerwa n'umwigisha wo muri Sunday school amubwira ijambo ry'Imana, arakizwa arahinduka. Akamiki yagikizwa yabandanije iyo ndoto yo kurondera amafaranga biciye mu bucuruzi, ko yavuye asanga ari umuntu akomeye afise ingabirano yo kudandaza cyane, aranunguka gose cyane. Ariko mu nyuma yumva umuhamagaro kuri abiragira muri we wo kuvuga ubutumwa, ahagarika vyose, aheba vyose, kariyeri y'ubukomeza, hanyuma ahinduka umuvuga butumwa. Ivyo yenda kuvugwa hano, ariko nshaka kuvuga ibintu bibiri bikomeye cyane byahinduye umuhamagaro wa Dwight Moody. Umunsi umwe agiye mu Bwongereza yumva yogenda kuraba abavuga butumwa mu Bwongereza ingene babikora. Turi mu bihe bya Spurgeon mu Bwongereza, turi mu bihe Ubwongereza buteye imbere mu vy'Imana gusumba Amerika. Amerika ariko tinashasha n'ivy'Imana cyari bishasha, hagira ugendaje mu Bwongereza ati reka ngere kuraba abandi ingene babigenza. Niho yahuye n'umuvuga butumwa mu revivaliste, mu evangeliste avuga ivy'ikanguro cyane yitwa Henri Valley. Cyo baratambukana nawe bijana muri park ahantu bita Dublin, aramubwira ati isi ntirabona ivyo Imana ishobora gukorera mu buzima bw'umuntu yayiyeguriye burundu. Dwight Moody ariyumvira kuri Amajambo, ayafata nkama, asengera mu mutima avuga ati Imana ndashaka kuba umuntu. Cyabaye ikintu cyambere cyahinduye ubuzima bwe bwose. Ikintu cyakabiri cyane ubuzima bwa Dwight Moody yari amasengesho y'abadamu babiri bamusengera mu yuzure bw'imyera. Byagenze uko yakoresha ibikorane bikomeye cyane mu gisagara cya Chicago, akababona abagore babiri bicaye ku ntebe y'imbere ariko arasenga binginga. Umunsi umwe aramwambwira ati mukozi w'Imana turagusengera cyane ubuzure bw'imyera. Ati usengera jewe kugira ngo usengere abantu bose bakeneye kumva ijambo ry'Imana. Amwe ati oya, urakeneye kwuzura bw'imyera. Yari umuntu aciye bugufi Dwight Moody, ntiyakengera abantu uko bangana, yari umukino wo kwamubwira ko kumbura atagifise, naho avuga ubutumwa akavuga neza, ari imvuzi nziza, mugabo atarigera ahura na Mpwemu Yera mu buryo buhindura ibango ry'iwe ryose. Yaciye basaba ati musengana nanje, bajya badamu baca batangura kumwakompanya basengana nabo. Mu gusengana nabo badamu, Dwight Moody atangura kumva inyota atigeze agira mu buzima bwe bwose yo kwifuza guhura n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Amara igihe yinginga ati Mpwemu Yera ndashaka kuzura ubushobozi bwawe. Haheze igihe asenga gushaka duga ahantu kure, amara igihe arira yinginga. Mu nyandiko z'aho aravuga ati hageze igihe sinashobora no kunavuga, ndarira gusa ndasuhuza umutima ndondera kuzura Mpwemu Yera. Mu nyuma habavuga experience yamubaye ko ari mu gisagara cya New York, avuga ati sinze amajambo ukoresha mu kubisigura, kumbure n'ibindi bya bindi Pawulo avuga ati sinemerewe no kunabivuga. Ati ico nzi coco nuko ico gihe numvise ntewe n'uruzi rudasanzwe ubwiza bw'Imana n'urukundo rw'Imana, ku buryo ninginze vuga nti Imana nunkure ku kiganza cawe atari uko ndapfa. Dwight Moody avuga ati nabanje gukorera Imana, nabanje gukorera ibikorano, nabanje kuvuga ubutumwa, ariko noshobora kwemeza neza wari kumpa isi yose kugira ngo nsubire kuba wamuvuga ubutumwa narindi imbere yuko nuzura Mpwemu Yera, nari gukubita umugere iyo si yose nkamubwira batabukeneye. Ubuzima bwiwe bwose bwaciye bugaragaramo difference atashobora kwirengagiza na gatoya kubera ubuzima bwuzuye Mpwemu Yera. Ivyo bintu bibiri, umutima wo kwiyegurira Imana ngo ikore icyo cyose mu buzima bwawe, nizere ko ari umuntu byafashije.
urubuto ntimutinye kuko so bimuhimbara